ko natangazwa n'abantu bari babuze ico bakora, bari babuze ikibateramisha, bateramiye kuri jewe na madamu. Mu bisanzwe Ichimana ifatanije nta ushobora kugitandukanya, tuzokunda n'ubuzima bwacu bwose, aibo maze twibanire gushika gupfa. Ivan kuri Imana aramwishimiye, reka ndavuge ishaki aramwishimiye kuko jewe nk'umuntu nta kwishimiye, reka mfata akarero kuri jewe nta kwishimiye sino nta na hamwe nona kwerekana ni bya bindi byokorerwa mu mpisho ara mu mpisho. Ariko na Ivan ntabwo yamuposting ubwa mbere kuri stati yaramushirako ubwa mbere yaramushirako yego ndakwereke na TikTok yiwe ya kera hariho video hariho ipicha yujya muri wiwe sivyo, ariko sivyo donc ari fier nawe. Ni yihe mpanuro wotekerera Olestine umugore wa Ivan? Impanuro ya mbere no mutekerera nuko atokumbiza amajambo y'abantu, yumve kumenga vy'ukuri Ivan aje kubera kumurondera kubera afise akanoti no bishaka gushika ari urukundo sivyo, akaba aje kumurondera kubera donc yamwemereye kubera urukundo. Uyo mugore wa Ivan ntiyumvize amajambo y'abantu, bo afocusinge kucamuzanye n'urukundo amukunda Ivan. Abakomanta bapinga urukundo rwabo wabwira iki? Abakomanta bapinga tubabaza igihe batongozanye yuko ibyo bazezeranye ariho bari baratongozanye barasezerana bitandukanye, rero bisigura ko babihurije ko bikagenda neza. Icyo nivyo umuntu aba yifuza, target ziwe, kandi nibaza ko iyo umuntu ugukunda wamukunze nyene urukundo razi nta mupaka rugira. Voilà. Urukundo nta mupaka rugira, kandi ivy'imyaka nibaza yuko bidakenewe. Essentiel nuko aryoherwa nyene mu buzima arimo nyene akabaho yishimye. Ibisigaye bona bamupostinga kumenga n'umunsi mukuru twibuka kwa gasozi. Umviriza abasha ibintu byose nuko twebwe tubisha muri negative sivyo. Ahantu hari urukundo benshi peut-être kabera yuko akuze ya mugore akuze kwa ibintu byinshi bagaca biyumvira yuko Ivan ko ugerageje kwanza kubiraba umuha nk'imyaka ingahe? Oya mama ego Oh yeah, wakunzi wa Yaga Tech TV murameze freshi, nizera ko mumeze neza ku mpande zose z'isi uko twengiki. Hari abantu bashaka kuba nkeka barakubwiye ko ufise mu kanwa heza. Nta numwe bram. Nta numwe aribwiye arabikubwiye. Ni jeje nyene. Dawa bimbwiye. Oh. Wakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh, nizera ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci Janjalao sharpshooter, the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Welcome to my professional game. Behind camera turi kumwe na Mr. Vibe. Mama, ça va? Ça va. Meze neza? Meze bien ni mangitsi. Ni ihene ngeka barakuzi. Canke babisaba yuko Ibanzi. Babisaba ninde kwivuga. Welcome mama. Thank you so much. Ndarakizwa bakunzi ba Yaga Tech TV, comme d'hab ni Irene. Mr. Ne. Sasa uzi kenshi iyo dukoranye ikiganiro hari umuntu yigeze kunyandikira ambwira guce bya mudada vre muzozo uraraba misi yose ibiganiro byose uzozo urakora, ahubwo uzozo urabikorana nawe kuko abafise mood iraho sinzi ahantu aba yaraye. Uba waraye my sister? Urayumvira bash jema naraye muhi kuko uza ufise mood irenze sana. No ifoke rega ni kimwe nababwiraga hanye turirebe umunezero gumuryohewe no ushavurirande ega nta unezwe uwo mubabaro wawe. Kubijanye na stress, wewe stress tupia mbali. Turazigira irevre sa ariko simaka tugume tuzerekana ifoke umwanya wose oya je sindigera ndakubona ushavu nico baho kubera ibanga ukoresha nirihe? Bon ico natahuye cyo ni kimwe
shavuye nta unezwe umubabaro wanje n'ubundi naza kukwereka umunezero wanje ntuza ku ntaco bikugira sivyo so rero niyo mpamvu mvuga ati imbere y'abantu canke nubwo ntari imbere y'abantu ifo kenyene nigaragaza umunezero ahubwo ngerageza ku buryo cakintu cantere stress nikizosubire kuntera stress canke ndondere umuti wakijya kintu cantere stress commentaire nyinshi zoza zikuvuga ko nabi nta nimwe jewe nezwe erega nivyo nizanyemwo sivyo bivuze yuko hariho commentaire mbi na commentaire nziza rero zose ndazakira uko zije kose kandi mutamvuze vraiment je ndababara kabisa ushaka yuko nyene mbashaka nyene ndonke commentaire mbi na nziza zirabaho na mbi zitegerezwa kuko nta ushimwa na wose na Yesu si bose bamukunze niyo mpamvu rero nta mpamvu bakunzi ba Yaga TV nababwiye yuko twebwe tura abadasinzira ngo gute rero ni inkuru nyinshi ziko zicana ko hirya no hino exclusive zitandukanye nk'abantu dukunda kubaha amakuru menshi atandukanye ntitwashimiye kuvyigumizamwo twashimiye ko tworaba ko twogira ico twobivugako uyu munsi hakwavugwa amakuru y'umwe mumenyesha makuru yitwa Ivan Mutima w'u Burundi. Ivan ninde? Ivan umumenyesha makuru wo kuva kera yakoze ku mbuga zitandukanye aho yakoze muri Isaac TV ndetse akora no mu zindi channel za YouTube ariko kuva ico gihe cyose Ivan yarafise zimwe mu ndoto zotuma amenyekana abantu bakamumenya ndetse na akaronka n'agafaranga ariko uyu munsi ariko havugwa amajambo menshi cyane kuri Ivan ayo majambo izo comments nizo uyu munsi dushaka tuyageko ku bantu bariko barakomanta byinshi bitandukanye eske Irene Ivan kuri wewe uko umuzi Ivan n'umuntu ameze gute umuzi gute? Okay, cyabera mbere Ivan twarize kuri etablissement imwe twarize kuri etablissement imwe yari doye wacu yari doye wacu niga muri inférieur so yari umuntu cyamena mbere bon akerebutse niko ntovuga kandi yari umuntu nyene abakeneye nyene ikintu gituma aja hejuru you know basi bakuni nyene abantu tugume tuvuga ati Irene umwanya wose inkuru ya Irene iguma iri update so rero nuko ndamuzi mucamake ego kandi n'umuntu wa n'umusore mwiza umukobwa wese yo kwifuza tukavuga yuko yari umudwaye yari dwaye nta ngeso mbizi wiwe wowe usanzwe uzi muri ico gihe cyose mwamara oya nta ngeso mbizi we nari nzi vraiment kuko deja kugize dwaye baba kugize umuntu w'icitegererezo donc abantu bose barabirako sivyo so niyo mpamvu atanje nta bintu vy'ingeso mbi nenda muziko nkufite abakobwa vy'ibiki no usivye ko hari abakobwa benshi bamurondera kuko yari umusore nyene asobetse akivatu twambara noir blanc so asobetse kajya ka noir blanc kiwe misi se yama yambaye ibirato nivyo bintu vyabatira sana abakobwa rero twari ngena niga 8e so usanga rero abakobwa benshi bamwirukira nawe foke ajariya nakujya kuntu yitambukira yango yari umusore kabisa hari abantu nk'ubu baca muri commentaire bakatubwira ngo why mushaka kugira icyo muvuze kuri Ivan impamvu twovuga yuko twashimye kugira analyse kubiko biramuvugwa ko ni kubera ari umumenyesha makuru nkatwe mugenzi wacu kandi n'umukinyi wa filme ari muri industry bivanye nuko rero niyo mpamvu twashime yuko tugira ico tubivuze utubwiye ko Ivan yari umuntu yakunda kwambara neza bikabatuma namwe bibatira cyane même si n'ubunya bamuzi barabizi ko yambara neza
abantu bamuzi Ivan murabizi yuko ari umuntu bon numutipe yambara neza pe usivye ko ariko gusarambara neza kabisa. Ivan yaragaragaye kibuga c'indege agiye kwakira baby agiye kwakira umugore wiwe. Mu mezi yahera twarabonye aho ijya yari dote ya ubwa mbere aho yagize dote ifoto yiwe ifoto ya mabuja arajya pembeni baby negiki gutumutenga oya naki najyo harabonetse commentaire nyinshi aho benshi baje bavuga yuko iyo couple bamupingira couple yiwe kandi ari umugore yiherewe na rugira ajya muraza amajoro yaraye ihene tutabeshanye tudashatse guhengama hirya no hino. Umugore wa Ivan wamubonye gute? Ameze neza ameze neza ba umugore wa Ivan usibye ko akuze gusumba Ivan sivyo usibye ko akuze gusumba Ivan naye handi hoje mbona nimba barishimaniye nitwarire erega ni nkuko no munsi byoshika exemple nka jewe hakaza nk'urutama kanaka nakarero nanze gahunda uko nyene nuko zitangura twagiye oya nakarero nanze uno munsi nka jewe ugasanga haje nk'umutama nyene akuze kunsomba wanashima sumba na papa wanje ugasanga turishimani none antwaye ingorane ziri he urumva okay urumva na Ivan yagiye ku mukecuru arakuze kumusumba twomufata nk'umukecuru nasurinya neza arakuze kumusumba se umukecuru ashaka kuba ngana nka mama wiwe ni nkuko nawe watubwiye ko hari igihe wo kwigira kuruzehe none twishimaniye we urukundo rujaho rushaka ego nivyo urukundo ruja aho rushaka ariko Ivan tugerageje kuraba na komenti arabavuga yuko uyo mujene bigenda gute uyo mujene aje kumumama nkujya ujya mu mama yitwa Olestine niwe bubakanye na Iva umujene mwiza handsome boy ariko amatwa nsumira ngo Iva nta rukundo amufiseko cyane bya mu mama umuntu nta rukundo ufise Iva nuko Imana aramwishimiye reka ndavuge ishoke aramwishimiye kuko jewe nk'umuntu nta kwishimiye reka mfata akarero kuri jewe nta kwishimiye sino nta nahamwe nona kwerekana ni havya bindi byokorerwa mu mpisho ara mu misho ariko na Iva ntabwo yamuposting ubwa mbere kuri stati yaramushirako ubwa mbere yaramushirako yego ndakwereke na TikTok yiwe ya kera ama hariyo ipicha yujya mu mama wiwe yujya mu sheri wiwe ya mugore wiwe sivyo ariko sivyo donc ari fier nawe apostinze yandikaho tujambo tumeze gute hari amaja yara caption yashirako bien sûr yashaka umugore wanje ndagukunda my wife koko ibintu byinshi donc rero nk'umuntu atabizi ugasanga uriko wibaza byinshi aramukunda kuko iyo atamukunda ntabamuposta urumva Iva yaravyishimira nawe ku ruhande rwiwe najyari arejo yarashize ko ifoto bari ku kibuga c'indege arandika my wife ntiturashika hiyo kibuga c'indege turacari urukundo rwabo barakundanye kandi Iva aramwishimiye ari fier nawe donc hari ukuntu uba fier n'umuntu ukumva nyene uramwishimiye sivyo arishimiye umugore ibebi yiwe hajya abona ko ari toto show wa danger
mfise amakuru menshi ariko simbona yuko noyatanga ngaha kuri ajanye n'ujya mugore ajanye n'ujya mu mama. Oya erega hariho imisore twovuga yuko muri iki gihe umengo niho vyeze ukuntu ugasanga umusore ariko aja ku muntu amusumbya igikuriro amusumbya imyaka bivanye na profil zitandukanye koze ugerageje kuraba ujya mu mama aba muri Canada suko kandi ikintu kijanye n'uburyo uburyo burahari nta kibazi wiwe bikanavugwa yuko rero imisore myinshi ihurumbira cyane uko kuntu abo bamama usanga bafise akanoti none kweri kimwiyumvira yuko na Eva vyo baruko nimba hari indi misore je ne sais pas ntavyonze kweri kimucyamwiyumvira ko na Eva aruko raba look ya ivurura abana look yujya mu mama so bivuze iki erega look sico umviriza abasha ibintu byose nuko twebwe twisha muri negative sivyo ahantu hari urukundo benshi peut-être kubera yuko akuze ya mugore akuze kwa ibintu byinshi bagaca biyumvira yuko Ivan ko ugerageje kwanza kubiraba umuha nk'imyaka ingahe ujya mu mama ego arashaka ari muri nka 50 comme du coup Iva akaba afise ingahe Iva arashaka bari nko Ivan arashaka kuba afise nka 26 27 ujya mu mama tumuhaye nka 50 kuduga. Okay, ubwo n'urukundo rero. C'est l'amour. Kweri twiyumvira yuko Ivan ariko arondera ibintu kujya mugore. Icambere nawe turabizi yuko Ivan nawe nyene yibeshaho mu bintu bigiye bitandukanye. Sivyo? Yarabamenyesha makuru, yarabaye umukino wa filme. Sivyo? Iyaba ari umuntu uvuga ati nguruma ngo je nshaka ikintu mumureke, jameni mumureke. Je muruko muranambabaza. Muruko mutuma ataryohererega urukundo. Kwiwe. Kandi la majorité y'abajone benshi bagoma mutera amabuye. Peut-être namwe murafise jalouse. Iyo mugore yaje kuri mwebwe ndazi nabwo rimwe ari kumuhusha. Oya. Twumva yuko ariko ngo imigambi ya Iva ngo arashobora kuba afise target yuko ashitse hariya nta gahunda yo kubandanya ari kumwe n'ujya. Yarayibabwiye. Niko babivuga. Niko babivuga ariko siko Iva yavuze. Na hamwe vyoshika bikabuko. Tukabibona nkuko nyene tuko turabivuga uyu munsi. None ntavyonzi. Bishaka bon ni bya bindi ushaka kuvuga ati nta umenya ikiri mu mutima w'umuntu sivyo twebwe Aleni nga nyene tuko tubona yuko Ivan akunda ujya mugore canke abandi bakabona yuko Ivan ariko ararondera amafaranga kujya mugore sivyo ni turizi ikiri mu mutima wande wa Ivan si réellement amukunda canke ariko arondera ayo mafaranga ariko je nka je vyo mbona no kurya mugore aramwishe anampenda vraiment umugore ni wakunda Iva na Iva aramukunda kuko asha na Iva aramukunda na Iva aramukunda ndiko ngerageza guhamagara umenye yo Starboy umeze neza ya nga turi mu kiganiro uri live uri live turi mu kiganiro aho turiko turayaga gato kubijanye n'urukundo rwa Iva yari umuntu twovuga yuko yigeze gukora aho wewe ushobora kuba urubona gute nk'umumenyesha makuru usanzwe uzi utuntu n'utundi muzava mutuma ajya umuziga unena kubera ko mwamukodirije mu gihe oya twashatse tumenye kubijanye umuntu yo agupondeye imani ufungura tamate ku ruhande rwawe wewe nka Starboy the Ship umwe mu bamenyesha makuru bako babikora neza kandi Iva yigeze guca aho wewe waciye kuri Isaac TV umuzi gute Iva mu majambo make yaciye kuri Isaac TV gusa byaramunaniye kugira ngirenge cyane abantu bose baciye muri Isaac TV nyuma yanjye numva ngo baranayigurishije byarabananiye byarabahana gusa ikintu gihari Iva nibaza ko afite target ziwe kandi nibaza ko iyo umuntu ugukunda wamukunze nyine urukundo urazi nta mupaka rugira voilà urukundo nta mupaka rugira kandi ivy'imyaka nibaza yuko bidakenewe essentiel nuko aryoherwa nyine mu buzima harimo nyine akabaho yishimye ibisigaye
mbona bamupostinga ko umenga n'umunsi mukuru twibuka kwa gasozi. ari nka wewe wari kuba uronsa ry'amahigwe iva tuvuga ko ari amahigwe wari kuvyakira gute? Mzee yakubise squatter rero iva yeje bakwa ninywera kaye iva naho kaba yinywera agafana agafana je ninywera agapimu navyereka tubatengere kugira urugo rwabo rukomeze kumera neza. Abakomanta bapinga urukundo rwabo wabwira iki? Abakomanta bapinga tubabaza igihe batongozanye yuko ibyo bazezeranye ariho bari baratongozanye baratezerana bitandukanye rero bisigura ko barihurije ko bikagenda neza. Iki ni byo umuntu aba yifuza gusa mugihe hari urukundo umunezero uhari. Reka tugushimire cyane Starboy nubwo wewe wavuze yuko wewe ku ruhande rwawe ku ruhande rwanje kweri iyo nzoga n'inyobwa tubazwa n'imvyo mishangazi ujya mshangazi wiwe kuri wewe hajya safi buga nujya arafise inzoga amatwa asumira kandi amatwa asubira ngo ivango yarabankiye ngo kuza kwibuga cy'indege ngo kumwakira none bo mwakira nkande yakiye sinema zingahe yakoze iki cyo musheri wiwe kugira tuje kumwakira iva kano kazi turimwo ntabwo yakarambiyemo yagakoze mu mpamvu ibintu bifata umuziko gusa iva nyene umwana mwiza afite urukundo kubera ko yakunze undi mwana okay afise undi mwana arabamubabaje rero abamukinishije baravanye nawe rero iva yakunze undi mwana kugira muhereza amahoro bakibwegwe kugira buri kimwe cyose kimere neza ya reka tugushimire cyane mzee wa mishangazi Starboy the ship mzee wa mishangazi Starboy okay wow mwumvise igihe bariko baravugana ni mwari muhari izo commentaire z'ama negative muko muzikura he mtwache kabisa mtwache mwanaume urumva na ihene nka hamwe vyo shika akaronka sugar daddy umupapa amusumbya imyaka umupapa akuze namukunze apana vya bindi ngo ngiye kwera amafaranga no namukunze yene nkumva ndi indipu y'urukundo mama yangu we nacomoka ataka nota fisa ariko akaza muri iyo nzira none si urukundo erega sinzongeye kwera amahera kandi lakini abashugada benshi usanga basa amahera biraboneka n'ubundi ko aje ataka noti wapi nuko benshi baza bafise akanoti abashugada benshi n'abashugamami benshi usanga basa amafaranga so bivuze yuko kandi uzorabe nta mushuga daddy akenye aza kurondera umuntu nta mwanya w'ivyo afise ariko arondera akanoti. Bakunzi ba Yaga Tech TV commentaire zanyu nizo dukeneye ariko imbere yuko turangiza ihene ni yihe mpanuro wotekerera Olestine umugore wa Ivan? Impanuro ya mbere no mutekerera nuko atokumviza amajambo y'abantu yumve kumenga vy'ukuri Ivan aje kubera kumurondera kubera afise akanoti no bishaka gushika ari urukundo sivyo akaba aje kumurondera kubera donc yamwemereye kubera urukundo shisiye ko atari Ivan yagiye kumurondera urya mugore ari urya mugore yamurondeye Ivan sivyo bivuze yuko Ivan nani uyo mugore wa Ivan ntiyumviza amajambo y'abantu bo afocusinge kucamuzanye n'urukundo amukunda Ivan. Reka mvuge kuri Ivan nawe si uzi yuko ujya mugore w'abandi utamukunda ndagusa nukuri numutera igikomere kuko bajya baragwa baca bagwara baca bagwara rero si utamukunda ubimubwira hakiri kare ureke ntumutera igikomere ariko umukunda nukuri reka gufocusinga ku majambo y'abantu jiki ndakwikundira ni kimwe cyonyene nuko nabonye umenga ntiwita ku majambo y'abantu. Ndagushimiye cyane Irene. Merci beaucoup abantu bose mwabanye natwe.